munsi himbaza umweranda Matiyasi wa wundi yasubirira Yuda yahava agisera yari muri 12 barabatumwa ba Yesu Kristo. Tukaba tugomba kuzirikana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi muri kumwe na Patiri Ngendakumana Jean-Eude wo muri diocese ya Ngozi agomba kubafasha gusoma no kuzirikana ibisomwa by'uyu munsi. Imbere yuko twumviriza ivyo bisomwa nagomba kubanza kubabwira aho ivyo bisomwa tuza kubikura kugira ngo abafise aho basoma bafise ibitabo baheze nabo bisomera ivyo bisomwa. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca mbere kuva mu karongo ka 15 gushika ku ka 26 aho batubwira ababira itorwa rya Matiyasi. Zaburi ni Zaburi 112 nkuruza naho tubikura mu nkuruza ya Yohani ikigabane ca 15 ku karongo k'9 gushika ku ka 17 aho Yesu Kristo atubwira ibwirizwa by'urukundo. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa muri irya minsi Petero ava hasi hagati ya bene wabo bari nk'120 bakoranye ababwira ati bene wacu iryavuzwe na Dawudi atumwe na mutima mweranda riraba Yuda yarongoye abaje gufata Yezu ryategerezwa kuranguka. Yuda yari muri twebwe kandi yari yagenewe kwigisha nkatwe. Handitswe mu gitabo cy'Izaburi ngo uwundi nasubire mu bubwiriza bwiwe. Birakwiye rero ko muri aba bantu bakurikiye umukama Yezu hamwe natwe kuva ku ibatisimu ya Yohani gushika ku munsi yavanwa hagati yacu umuntu umwe yoba icabona hamwe natwe mu vy'izuka rya Yezu. Abari bakoraniye aho batora babiri aribo Yozefu bari bataziriye umunyakuri na Matiyasi. Hanyuma rero barasaba Imana bati Mukama we uzi akari mu mitima ya bose twereke uwo watoye muri abo babiri ngo yakire mu gikorwa c'abatumwa ca kibanza Yuda yataye mu kumena ibanga akagenda mu kibanza kimubereye. Baraheza bapfinda ubupfindo bupfindukira Matiyasi aca rero aja mu gitigiri c'abatumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama yantoye ngo nshikiriza abantu ijambo ryiwe. Umukama yantoye ngo nshikiriza abantu ijambo ryiwe. Bantu b'umukama ni muninahaza umukama, muninahaza izina ry'umukama. Izina ry'umukama nirinahazwe ubu no mu myaka yose. Kuva mu buseruko gushika no mu burengero izina ry'umukama nirinahazwe. Umukama yantoye ngo nshikiriza abantu ijambo ryiwe. Umukama ari hejuru y'intara zose. Ubu ninahazwa bwiwe buri hejuru y'amajuru. Mbega uwongana n'umukama Imana yacu yova hehe? Ko mbona yurira kuvyagira mu ngoro yiwe akururuka kuraba ibiri mwijuru no kwisi. Umukama yantoye ngo nshikiriza abantu ijambo ryiwe. Umukama akura mu musenyi abatagira amagara. Umukene nawe akamukura mu mwavu kugira ngo amwicarike hamwe n'abakuru b'igihugu ciwe. Umukama yantoye ngo nshikiriza abantu ijambo ryiwe. Za Yesu Kristo yanditswe na Yohani mweranda. Uko dawe yankunze niko nanje nyene ndabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Imwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje. Nkuko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ndababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngiri ibwirizwa ryanje nimukundane nk'uko nabakunze.
ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza bagenzi biwe. Muzoba bagenzi banje mukoze ico mbategetse. So ntibita abasuku, kuko umusuku atamenya ico shebuja akora. Nabise abagenzi kuko ibyo nabwiwe na data byose nabibamenyesheje. Simwe mwantoye, yamara nije nabatoye. Nabashinze kugenda ngo mwami camwa, kandi camwa gihoraho, kugira ngo data bahe ico muzomusaba cose kw'izina ryanje. Ico mbategetse nuko mwokundana. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Abakunzi b'Imana muri kumwumviriza Radio Maria Burundi, nkuko nababwiye uyu munsi himbaza umweranda Matiyasi, umwe yakiriye Yuda yari muri bamwe 12 ariko yahavuye amenja mu kugurisha Yesu. Uwo mweranda rero mwamaze kumwumva muri ca kiganiro gica kuri Radio Maria Burundi kivuga indanzi ziranga Kristo aberanda batuboneye izuba. Ariko rero mu gisomwa cy'ibikorwa byatumwa twumvise basubira kuvuga itorwa rya Matiyasi. Muri iki gitabo rero itorwa rya Matiyasi usanga harimwo ibipande bikuru bikuru indwi. Ubwa mbere Petero arabanza akavuga aho bari, uwanditse ijambo ry'Imana akavuga aho bari n'icyo bagomba gukora. Ati muri iyo minsi rero Petero arahaguruka aja hagati ya bene wabo bari bakoranye barenga 120. Amaze kubabwira ivyo arabanza akababwira, arasubira akababwira Yuda uwo ari we, ingene vyagenze, uwo ngene yamutoye Yesu. Hanyuma amaze kubabwira Yuda uwo ari we, aca amubwira yuko mu gitabo cy'ijambo ry'Imana byari bikenewe yuko aheza agasubirizwa kugira ntihabe igihagwe mu batumwa. Nibyo avuga, ahavuga ati byari byanditswe mu gitabo c'amazaburi ko urugo rwiwe boba umusaka, ariko kandi bikandikwa yuko uwundi yofata ikibanza akamusubirira. Hanyuma Petero mweranda kandi akababwira ibyo bafatirako mu gutora uwusubira Yuda, ibyo baheza bagafatirako. Hanyuma akabana kubereka abitoza abatora baribo bakwije ibyo Yuda ibyo Petero yavuze bafatirako. Bafatirako nabyo ni ibi, avuze ati ni abo bagendanye na twebwe bamuzi batuzi kandi bazi Yezu kuva kuri batisimu ya Yohani Batista gushika ku munsi Yezu yurira agasubira mu ijuru. Abo nibo batora. Hanyuma basanga abakwije iroyi ni babiri, umwe yari Yozefu, uwundi yari Matiyasi. Amaze kwerekana abo babiri baza gutorwa, yaciye abatumira kuja mu gisabisho, kuko babanza kwambaza mutima mweranda. Iki kitwereka yuko ari mutima mweranda yerekana ubutogo wariwe. Nane bavuga ati ubukuru bwose butangwa n'Imana. Mutima mweranda beza akabamurikira akabereka uwo togwa uwariwe abo babiri, kuko bose nkuko twavyumvise bari bakwije ibisabwa. Kumbure igiti nico cari kitorenga, n'ubundi bose bari babibereye. Mugabo mutima mweranda abanza kumwambaza, hanyuma rero bakabona gutora. Hanyuma utowe agasubira mu kibanza ca Yuda, akaba umwe muri babandi 12. Ariko rero murumva yuko bitakwiye gusa kuba ukwije amategeko y'uko utorwa, nuko kandi mutima mweranda aheza akakuza kukaronka mutima mweranda kugira ngo uronke ubutumwa bwo kuja muri babandi 12 baheze bagakwiza ubutumwa bwa Yezu Kristo, bakabivyabona byo gupfa no kuzuka kwa Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana muri kumwumviriza samiriza Radio Maria Burundi, muri hafi canke kure, mu Burundi canke mu bindi bihugu, twumvise kandi ijambo ry'Imana twari mu nkuru nziza Yohani igabane ca 15 kuva ku karongo k'icenda gushika ku karongo k'17. Iyo nkuru nziza niyo Yezu Kristo abwira abatumwa biwe igihe yari mu gusubira kwa Sewe mu ijuru. Mwumvise avuga ati uko dawe yankunze niko nanjye nabakunze. Yezu Kristo yarakunze abatumwa biwe. Yezu Kristo arakunda umuntu wese yaje
aze ko avuye mu ijuru, kuko yaje azanywe no gukiza abantu kandi agakunda abatumwa biwe akabaho ubutumwa. Ati nimugume rero mu rukundo rwanje, mugume mu rukundo rwanje. Hanyuma arasubira akababwira ati nababwiye ibyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Yesu Kristo aratuza akanyamuneza. Akanyamuneza ni ubuzima, akanyamuneza gatanga ubuzima. Umuntu atagira akanyamuneza ni ikimenyetso cy'ubuzima budakwiye. Umuntu yijiriwe ni ikimenyetso cy'ubuzima budakwiye. Akanyamuneza ubuzima bwacu kukwemera turasabwa kugira akanyamuneza, kandi akanyamuneza ntugaterwa n'uko atamuruhu ufise, oya, no mu muruho no mu ngorane. Mu gihe unsi insiguro y'ubuzima akanyamuneza urakaronka, kandi insiguro y'ubuzima uyironka wikuye kwa Yesu Kristo. Nta handi hari insiguro y'ubuzima bwuzuye atari muri Yesu Kristo. Hama Yesu ati ngiri ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunda. Ibwirizwa bakunzi b'Imana, turazi amabwirizwa y'Imana. Hari amabwirizwa y'Imana angahe? Yuko batubwira ko hari amabwirizwa 10, kandi batubwira niyo dusoma mu bitabo vyeranda yayandi Imana yaha Musa kuri wa musozi hamwe yandika ku bitandara vy'amabuye. Muri ayo mabwirizwa 10 niho twumva umuntu abaza Yesu ati mbega Mukama, ibwirizwa risumba yandi niri? Abanyisirayeli bari bafise amabwirizwa ubuhojojo amajana n'amajana, bakaza gutega imitego Yesu bamaze bati none ibwirizwa risumba yandi muri ayo yose niyihe? Kuko bo bavuga bati amabwirizwa yose arangana, harisumba irindi. Hama Yesu ati ibwirizwa risumba irindi ni urakunda Imana n'umushaha wawe wose, umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose. Hanyuma ati kugira ndabereke yuko nandi ndayazi, irya kabiri naryo urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyine. Yesu Kristo rero abatumwa biwe bahaye ibwirizwa rimwe bazosigarana kandi rikomeye, ko bakunda Imana. Aho harabiza bavuga ati ndazi yuko munkunda, mugabo namwe hagati yanyu murakundana nk'uko nabakunze. Ni munkunde mwongere mukundane hagati yanyu, ngiri ibwirizwa ryanje nk'uko nabakunze. Bakunzi b'Imana, icyo cyose umuntu akora, icyo cyose umuntu avuga, icyo cyose umuntu agira mu buzima, mu gitondo bwira bugoroba buca, igihambaye kiza imbere ya vyose ni urukundo. Icyo ukora harimo urukundo kiba ari ic'Imana. Icyo ukora atari urukundo rurimwo, menya yuko naho woza gute nta kirimwo. Nanone mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa igabane cya 12 baratubwira bati naho no kwita mu muriro ngasha, naho nogira ukwemera gusitura imisozi, naho nogira gute nta rukundo byose n'ubusa. Yesu yatubwiye ati nimukundane nk'uko nabakunze. Ikizokwerekana ko turi abagenzi banje, ati muzwe abagenzi banje mukoze icyo mbategetse. Icyo dutegetse naco twacumvise no gukundana. Muzwe abagenzi banje, tuvuga tuti ikizobaranga ngiki, ikizobaranga yuko muri abigishwa banje, ikizobaranga yuko munzi, ikizoranga yuko muri abakristo n'urukundo mufitanye hagati yanyu. Mutegera urukundo hagati yanyu, ibyo byose mugira, ibyo byose mukora, nimushake mwubake ibingana gute, mushake mupange imigambi ingana gute, atarukundo byose n'ubusa. Ati sinkibisa abasuku, kuko umusuku atamenya icyo shebuja akora. Nabisa abagenzi banje, kuko ibyo nabwiwe na data byose nabamenyesheje. Bakunzi banje, bakunzi b'Imana, hagati yacu nitwitana abavukanyi, abagenzi, abavukanyi, kuko ibyo byose bize biducanishamwo bigashira imbibe hagati yacu, nibiza kugabanya kwa rukundo dufitaniye, nibiza kudukura mu rukundo rw'Imana. Yesu ati simwe mwantoye, yamara nije nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwami icamwa, kandi icamwa gihoraho. Ibi cyambo ryakomeye bakunzi b'Imana. Yesu Kristo aradukunda kuburyo atari yadutoye twamutoye, ahubwo ni wadutora akadushinga imirimo, akadushinga ubutumwa. So kubera bari intungane, so kubera turi incabwenge, so kubera dutunze gusumbya abandi, kubera iki Yesu adutora ngo tugire. Nawe rabahuri, raba ibyo ukora, raba ibyo urimwo, ego nivyo birakuruhisha, ego nivyo birashobora kukugora, ego nivyo birashobora n'imbere kumenga birakunaniye. Mugabo ni iteka Imana yaguteye, yaragutoye mu bandi, igushinga ibyo urimwo, igushinga ibyo ukora, igushinga iyo mirimo, igushinga ibyo. Mbere benshi baho ubutegetsi, baho gukora ibintu biriya, bya bindi byotuma muganza abandi mukabaho nyanga. Oya, ni iby'Imana yabahaye, kimwe mwabyihaye. Nicyo gituma Imana Yesu Kristo yabatoye, kimwe mwantoye nije nabatoye.
ndabashinga gukora ibi na biriya, none ivyo nabashinze ni mu bikore mu mutima wo kumenya yuko turi kumwe. Nivyo ari kuruhishije ingo tubiganire, Yezu ni kwavuga. Nivyo ari kunaniye ingo tubiganire. Nivyo byagushishe ingo tubiganire. Uhaze wibaza ngo nivyo wihaye, ni Yezu Kristo abivuga ati nije nabiguhaye. Simwe mwantoye, yamara nije nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwami icamwa kandi icamwa gihoraho. Icamwa Yezu ashaka ko wama ni rwa rukundo mu byo yagushinze, ni kwa gukunda butunganiriza, ni kwa gukunda imirimo, ni kwa gukunda ivyo byose urimwo ukamenya ko ari Imana yabigushinze. Biraruhisha nivyo, biratera ubwoba, mbere rimwe rimwe ukumva wo bivamwo, wo biheba. Oya, ivyo wihaye ni Yezu yagutoye, simwe mwantoye, nije nabatoye, nije nabashinze imirimo, nabashinze kugenda ngo mwami icamwa, mwami icamwa, icamwa ciza, icamwa gitanga ubuzima, icamwa kirimwo akanyamuneza nk'uko yabivuze ati kugira ngo akanyamuneza kanyu kuzure, nutanga ubuzima kugira akanyamuneza rero no mu gutanga akanyamuneza mu vyurimwo. Ati kugira ngo data abahe icyo muzomusaba cyose kw'izina ryanje. Rero niba mara kumenya yuko Yezu Kristo yagutoye akagushinga ibyo urimwo, niba mwitura ibyo uzosaba data byose azobiguha. Nanone Yezu avuga ati icyo muzosa cyose muciye kuri jewe nzokibaha, mugabo kugira mukironke nuko muba mukurikije amabwirizwa yabahaye, nimukundane nkuko nanje nabakunze. Ico mbategetse nuko mwokundana abakunzi b'Imana. Gukundana rero ibintu umuntu yumvira ati ndabigire ndabireke, ni itegeko. Yezu avuze ati ico mbategetse nuko mwokundana. None rero bakunzi b'Imana, muriko murumviriza ijwi ry'Imana iwacu Radio Maria Burundi, uyu munsi tubandanye tuzirikana kwambaza umutima mweranda, kandi umutima mweranda aze muri twebwe atumurikire, aduhaka akanyamuneza Yezu Kristo atwipfurije, atwibutse yuko ari Yezu Kristo yadutoye akadushinga imirimo itandukanye, hanyuma twumve yuko itegeko dufise ari uko dukundana, kandi tubitangura ubunyene, urukundo ruguma muri twebwe, ruguma muri mwebwe, kugira ngo Imana inahazwe kw'isi naho haza amahoro. Mutarakoze ndabashimiye, mwari kumwe na Patiri Ngendakumana Jean Eude, aba ndabifurije mwese imigisha y'Imana. Murakoze.